hariho amasezerano bagiraniye na leta kuko bisigura ngo igihugu cyafashe agace kacyo umuntu kanaka umugambi azanye wari kumuteza imbere ugateza imbere n'igihugu. Ibyo bibanza nkuko mwabibonye hari ibibanza bimaze imyaka 30-40 bitarubakwa. None amasezerano yavuga yuko mu mezi 6 baba bavyubatse ubaheze imyaka 40 kasubiza cyangwa ukisubiza inyishu. Nuko bajya abantu twibaza ko batabishoboye kubaka, uwo utashoboye kucubaka aracakwa kuko niko amasezerano aba yasinyiraniye na leta abivuga, nawe nyine akaba barateye kw'igikumu kugira ngo dushobore kuronka abandi dushobora guteza